hari intambara ikomeye iri kubera hagati y'abantu benshi. Si intambara y'amasasu, si iyo tubona kuri televiziyo. Ni intambara y'ukuri n'ikinyoma. Ni intambara yo kwiyerekana uko utari. Ni intambara iri mu mutima w'umuntu, mu mazu yabo, mu buzima bwabo bwa misi yose, aho babaho batameze nk'uko biyerekana, kugira gusa berekane ko bameze neza imbere y'abandi. Abantu bariko bafata amadeni kugira ngo bagure ibintu bihenze, ibintu bizimvye. Bagura impuzu z'akataraboneka, imodoka zihenze, telefone nshasha, byose kugira ngo babonwe neza n'abandi. Bariko baba mu buzima butari ubwabo. Bariko biyerekana nk'abariko baratera imbere, abariko baratsinda mu buzima bwabo. Kandi imbere mu mutima ni ibihumbi by'umubabaro n'uguhahamuka. Bifata amafoto meza bayashira kuri Instagram, biyerekana nk'aho ubuzima bwabo buri ku rwego rwo hejuru. Ariko iyo bageze muhira, bageze kumuhana, ibintu byose birahinduka. Nta rusaku rw'ishimwe rubashimagiza ruba rugihari, nta like zibakurikirana, nta byo kunywa by'agaciro karenze biba bihari. Baba bicaye bonyene, inyandiko z'amadeni zibishuza ziri ku meza, umutwe wuzuye ibibazo. Telefone irahamagara ngo nindahamagaye, undi nawe ati ni bank. Bashobora kutayitaba, kandi mu mutima wabo bageze aho bibaza ikibazo kimwe gusa: twageze aha gute? Bafata amadeni kugira ngo baboneke neza, ariko abo bariko bashaka kugaragariza ko bameze neza si abagenzi babo. Abo bantu ntibanabazi, ntibanavugana habe na bite, habe na mwaramutse. Ivyo byose byatanguye igihe batangura kwigereranya n'abandi. Babonye abandi bagura, bambara, batembera, nabo bumva ko bagomba kubikora. Ya majambo mabi azanwa n'ishari akaza mu mutwe wabo, ati uracari inyuma, ntumeze nk'abandi. Bagaca biyambika uruhu rutari urwabo. Ariko ivyo byose birafise iherezo. Umunsi umwe uravyuka, ugahagarara imbere y'indoregwamo, imbere y'ikiyo cawe, ukabona ishusho ikuraba, ukabona itakigushimisha. Ukibaza ati, niki ndiko ndakurikirana muri ibi kweri? Ni bande ndiko ndashimisha? Ukuru havana ni nta numwe. Erega nabo bashaka kwemeza, nabo bariko barabaho mu ndoto nk'abo nyene. Nabo nyene bariko barigira nk'aho bameze neza, kandi imbere baracafise ibibazo nk'ivy'abandi. Aha ni umuntu afatira ingingo, utangura guhindura ubuzima buke buke. Ntuvyamamaza, utangura gusezera ivyo utagikeneye, ugatangura kubaho uko ushoboye. Nivyo intangira irababaza, ariko uko iminsi ihita umutima uraruhuka, amahoro adasanzwe akaboneka. Saa y'imodoka canke imyambaro, ahubwo n'amahoro yo kuba utagikeneye kubesha. Kuko intsinzi nyakuri si ukuboneka nk'umutunzi, si amafoto meza. Intsinzi nyakuri ni ukuryama mw'ijoro ugasinzira amahoro, ukamenya ko uri kubaho ubuzima bwawe nyakuri, atari kwigira utari we. Ni ukumenya ko atakintu uri guhisha canke winyegeza. Nimba wumva unaniwe no kubaho mu kinyoma, nyumviriza neza, hagarara ndakubwire. Umviriza umutima wawe, wibaze, mbega jewe ninde ndiko ndabaho kubwiwe? Ukuri
nuko udakeneye kwishushanya. Ubuzima bwawe si urukurikirane rw'amafoto, si ishusho yo kunezereza abandi. Ni ibanga ryo kubaho mu kuri no mu bwisanzure. Igihe ni iki? Tangura ubuzima bushasha. Ntuzobura amahirwe yo kubaho ubuzima bwawe buhuye n'urwego rwawe, bufise umutuzo kandi butari ubw'iterabwoba ry'amadeni. Tangura uyu munsi ubera abandi ntangarugero, kuko ukuri nyakuri n'agaciro k'umuntu ntibiva mu bintu, biva mu mahoro yo mu mutima. Aha ni Iwacu ku Muhana TV. Jewe nitwa Gusenga Deriki. Wibuke ukore like, subscribe cyangwa sabone. Imana ikurinde, Imana ikuzigame, naho ubutaha.